Je nitwa Ndikumugongo Christiano nkagira ko ndi mwarimu mukuru w'iki gisata nyene ca Mwika kigiye kuba Paruwasi. Urubanza twari dufise uno munsi nugo gushikirizwa abasaseredoti bazodufasha muri Paruwase irimwo iravuka, Paruwase ya Mwika. Nibo umwungere wa diocese ya Ngozi nibo yari yaje kudushikiriza. Paruwase niyo muri diocese ya Ngozi yari isanzwe ari igisata ca Paruwase ya Musenyi. Akarusho nivyo kariho kandi kaniniya cane, kubera yuko abakristo bafata urugendo rurerure bagana kwi Paruwase. Uva ngaha iki gisata nyene kiri ahisengero y'igisata ca Mwika iri uja kwi Paruwase ni hagati y'ibirometero 18 na 20, mu gihe hariho abandi bakristo bava kuri iki gisata nyene begera kuri Paruwase ya Gasogwe hana urubibe Paruwase ya Gasogwe muri diocese ya Muyinga bari nko ku birometero 6 canke 8. Urumva uteranije nk'uva ku mpere y'igisata ca Mwika aja kwi Paruwase ya Musenyi yagenda ibirometero byinshi cyane. Gutyo rero inkuka ya misa ntivyakunda, ntivyari byoroshe. Mbese hariho n'abakristo kugira baronke inkuka ya misa byaba ngombwa yuko baza kwaka indaro i Musenyi bakararayo. Numva nk'abo ko bitari byoroshe, ubu bazokoroherwa cyane n'inkuka ya misa hamwe n'ayandi masakaramentu tuzohavura turaronkera ngaha i Mwika. Mu ntango iyi nyubako mubona abakristo nibo bagize inguvu, twarabanje turatangura turabumba amatafari atari make arenga 300 hafi na 50 amatafari. Hanyuma turiyungunganya turamena amabuye turimba umusenyi, turatangura rero vyegeranya ibikoresho. Hanyuma tumaze kuvyegeranya turasaba uburenganzira, umwungere araza gushirako ibuye rya mbere. Yararungitse intumwa iraza kudufasha gushirako ibuye rya mbere ry'umushinge, barahezagirisha ikibanza turatangura kubaka. Mu ntango dutangura kubaka abakristo barakoresheje inguvu, abafundi barakoresha inguvu, baritanga kandi baritanze hafi amezi ashika kuri 3 atani impembo basaba, barayiduza gushika bayiringanize hafi ikigega cose barakimaze. Abafundi b'imvukira z'iyi Paruwase bakoze ataco basaba. Ego turabandanya no mu gukora sharpante, twarabandanyije tumaze gushira kuri sharpante. Rero diocese yarahavuye iraza iradufata mu mugongo. Aya mabati mubona diocese niyo yaciye izicara yashirako. Hanyuma ikirabandanya rero igimiza iradufasha n'ibindi ibi byose biriko bigaye inyubakwa, inzugi, amadirisha. Diocese niyo yadufashije. Paruwase nayo nyene yaradufashije. Nk'aya mazi mubona ari ngaha, Paruwase niyo yadufashije kuyakwegera yazanira yashikana ngaha. Rero Paruwase na diocese baraje kunganira cyane ibikorwa mu bw'abakristo bari batanguye gukora, ariko abakristo ntibahagaritse, bagumye bakora kuko nk'ibijanye n'umusenyi, ibijanye n'amabuye, ibikoresho dushoboye kwironkera hagufi, abakristo nibo babirondera. Paruwase canke diocese yaza kutwunganira mu byo tudashoboye kuronka, nk'isima, ibintu ivyo bihingurirwa ahatari aha hafi. Ubwo imvukira nivyo turazifise, zivuka muri ibi bisata bizohavura vyegukira Paruwase ya Mwika n'abo muri iki gisata nyene ca Mwika. Hariho benshi barabizi, hariho benshi babizi. Turafise amagroupe tuza turahuriramo tukayaga, twaragiye turabamenyesha ivyo turimwo. Harabagiye baraduterera, hariho kumbure n'abandi batararonka uburyo canke akaryo n'akanya. Rero turakingurukira cyane ababikurikiraniye hagufi bagakomeza kubandanya badushigikira muri ivyo bikorwa, ariko tugatera kamo n'abandi mbere baba nabo nyene badufashije ko bokomeza kudushigikira, kuko nubwo dushikirijwe abasaseredoti iyi nyubako kubaye kuyitiza ntiturayisozera. Ugerageje kuraba nk'igikoni babona nk'igisize inyuma, ugerageje kuraba hariho amakontrole y'ibintu bimwe atarakunda nko hasi, wanashaka naho nyene mu gikoni nk'ahasize. Haracyariho udukorwa tugikeneye gutunganya kugira ngo iyo nyubako dushobore kuyimara. None rero akamo tubatera nuko bakomeza kudushigikira, kudufata mu mugongo, ego nk'uko ari iterambere ry'umutima n'umubiri by'akarere basanzwe bavukamo.